cyane tubategere cyo dusaba nyakubahwa Buramatari w'intara yacu ya Gitega kugira ngo ashike hano atwakirire abashitsi. Icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi dukunda, banyakubahwa bashinga amateka namwe bakenguza amateka muri ngaha, nyakubahwa mushikiranganje mujejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi, banyakubahwa bashikiranganje muri ngaha, nyakubahwa muserukira ishyirahamwe mpuzamakungu FAO ngaha mu gihugu cyacu Burundi, banyakubahwa bayobozi bishikira mu biro bya nyir'icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, nyakubahwa muserukira igihugu cy'Ubushinwa ahangaha mu gihugu cyacu Burundi, banyakubahwa bahanuzi bakuru mu biro bya nyir'icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, banyakubahwa ba Buramatari murongoye intara zigize igihugu cyacu cy'u Burundi, banyakubahwa ndongozi nkuru mu bisata bijanye n'umutekano, ukwivuna abansi ndetse n'ubutungane muri ngaha, kandi umwe wese yumve mu cubahiro ciwe, banyakubahwa bahuza bikorwa b'imigambi y'igihugu cyacu Burundi ishigikiwe n'abasanzwe bafasha igihugu cyacu, nyakubahwa musitanteri wa komine ya Mutaho mwatwakiriye, banyakubahwa ndongozi mwese muri ngaha, umwe wese mu cubahiro ciwe, mwese bene gihugu, mwese bamenyesha amakuru, eka umwe wese ari ngaha yiyumve mwiteka n'icubahiro Imana yamuhaye. Tugira amahoro, dusangwa amahoro, ubumwe, ibikorwa, iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu Burundi. Nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu Burundi, mu nkundire imbere ya byose tubanze dukengurukire Imana mushobora byose yama itugirira neza. Murabona ingene uno munsi tuberewe muri kino kibanza, turi kumwe n'umuvyeyi wacu n'abanyakubahwa bose baje bava mu mingi itandukanye, kandi tukaba twaje turi bazima, none yaduhaye ikirere ciza, ndetse iyo Mana nyene akaba ariyo iherutse kuturonsa akavura twakaronse tunyotewe, kugira ngo abene gihugu abarimye baje kubikorwa bateragire, none bariko barabikora. Mu ntiza amashi, mu nkundire tuyikengurukiye, tuyikomera amashi menshi cyane. Ku izina ry'abene gihugu bo mu ntara ya Gitega, abari ngaha n'abatari ngaha, no ku izina ryanje nyene, mu nkundire nyine cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu Burundi, tubakirane ugweze n'akanyamuneza muri kino kibanza, tubakire muri kino kibanza kiri muri komine ya Mutaho mu ntara ya Gitega, kandi turabanezerewe cyane. Je ndabona bari ngaha bose banezerewe. Mu nkundire mu ntiza amashi banyakwa muri ngaha mwese, dukengurukira umuvyeyi wacu, tumukomera amashi menshi kubona duteye iteko no munsi. Kaze mwaje mu banyu, kandi turabakunda cyane. Turahaye ikaze kandi abashitsi bahire mwese, mwe wese mu cubero ciwe, mwiyumve ngaha mu ntara ya Gitega hari amahoro, hari umutekano, kandi n'ikirere ni ciza cyane. Turabahaye ikaze n'umutima ugororotse, kandi tubanezerewe cyane, tunabashimira kubona mwaduteye iteka uno munsi. Kuri uno munsi nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu Burundi, turiko turahimbaza muri kino gihugu cyacu umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe gufungura neza. Abene gihugu bo mu ntara ya Gitega turakenguruka, dukengurukira leta y'u Burundi murongoye nyene cyubahiro mukuru w'igihugu, tubakengurukira ku ntumbero nziza no ku mpanuro
kivyeyi mwama muduhereza aho muvuga muti umunwa wose uri mu gihugu cy'u Burundi uronka ico ufungura ndetse n'umufuko wose ugendana amafaranga. Ivyo rero ntawe utobikenguruka, muntiza amashi dusure dukengurukire leta y'Uburundi banyakubaho. Kuvaho muri vumereye nyiricubana umukuru w'igihugu cyacu Burundi, abene gihugu na cane cane abarimyi borozi ndetse ni nabo benshi bari ku kivi, bariko barakora umwe wese yitanga atiziganya kugira ngo dushobore kuronka ivyo dufungura ndetse dushobore kuronka no musesegara dusagurira amahinguriro n'amasoko. Abajejwe intwaro haba mu rwego rw'intara, urwego rw'amakomine ndetse gushika no ku mitumba, turiko tugira urunani rw'intamenwa n'abajejwe ubuhinga kugira ngo dushobore kwegera abene gihugu, abarimyi, aborozi, kandi ndetse twegere n'abariko barakorera hamwe mu makoperative kugira ngo turabe yuko twogwiza umwimbu. Ubi ku mitumba yose hariko harakorwa igikorwa cyo guteragira ibitegwa na cane cane igitegwa c'ibigori, aho buri mutumba ufise umurima w'akarorero kandi utari munsi y'ihegitari 7, kandi iyo mirima ikaba yegeranijwe n'abene gihugu nyene kugira ngo dushobore kurimira hamwe maze turabe yuko twogwiza umwimbu. Mu makomine nuko nyene hariho imirima y'akarorero yo ku makomine ndetse no ku rwego rw'intara hakaba ariho umurima w'akarorero uriko urategurwa. Turabona yuko ejo hirya y'ejo umwimbu atari nkeka uzoba na cane cane yuko n'amakoperative ariko aragerageza kwipanga kugira ngo ashobore kugwiza umwimbu. Tukaba tunakengurukira nyene cubahiro no kunombera yo gushikira amakoperative, kandi ndetse tunabakengurukira no ku migambi myiza muriko muradutegurira kugira ngo dushobore gutera imbere. Muri iyo ntumbero nyene cubahiro mubona ngaha imbere hariho abaserukira amakoperative yacaguwe mu yandi ariko aratera intambwe igaragara. Ndazi yuko nyene cubahiro muza kubakengurukira mukabaha inzamuzo. Nyene cubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, twongeye kubakengurukira kubona mwaduteye iteka uno munsi. Twongera gukengurukira n'ubushikiranganje bujejwe ibidukikije, uburimyi n'ubworozi, kubona mwatoye ino komine ya Mutaho iri mu ntara ya Gitega. Niteka mwadutera idasanzwe, natwe ntituzovyibagira nk'abanyagitega. Turabakengurukiye ndetse tubifuriza kuroranirwa, tubifuriza yuko ibikorwa murimwo byo kwitangira abene gihugu vyoba neza, maze tukanezerwa twese tubona yuko indoto yanyu yoshika mu ngiro, kandi nkuko mubivuga turi kumwe twese birashoboka.